Nitwa Edouard MISAGO abandongoye societe Ecobricks. Societe Ecobricks twashizeho ku mugambi wo gukingira amashamba n'ibidukikije. Sagaseseshwa rumuri mu gihugu cyacu cy'u Burundi, Afrika ndetse no ku isi yose. Hari kibazo cyo guhonya ibiti n'ibitara abantu babica kugira ngo babikoremwo amakara akoreshwa mu bigo by'amashure, mu mabohero, mu maburangeri no mu mafuru y'abaturira amakara. Ibyo rero bigaheza bikazana ingaruka mbi, ukubura akayaga keza, amagara meza, imvura nziza, amazi meza. Rero guterera mu iterambere ry'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi, nahisemo gukora ikara rya briquet rikorwa mu bisigarira by'umuceri no mu bisigarira by'ikawa. Ikara rya kijambere mubona ni ikara rya kaneza kandi ntirigira ubucafu, riraramba kandi nta myotsi rizana. Akabirya umunyota waryo uhinduka ifumbire. Tumaze gusohora iri kara rya briquet mubona, amahinguriro n'amaburangeri, ibigo by'amashure bararihurumbiye kubera ko basanze rifise akarusho. Amafaranga bahora batanga mu makara canke mu nkwi bararonse akarusho hafi ibice bitatu amafaranga bahora basohora. Mbero yo gushigikira igicapo cy'u Burundi bifashe 2040, Burundi buteye imbere 2060, twahisemo gushiraho imigambi itatu. Umugambi wa mbere gushiraho imivyaro y'ibiti itegwa ku misozi, mu mabarabara n'ibiti bibana n'imirima y'abantu. Wa kabiri tuzohimiriza amahinguriro gushiraho igisata cyo kugwanya ibikorwa bititura ibidukikije harimwo no kwegeranya ibintu bikozwe muri plastique. Gatatu tuzosaba leta gushiraho igisata gikurikirana imigambi ya leta n'iyabiginga ko ifise igisata cyo gukingira ibidukikije. Murakoze.